Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere kumeze neza mwerere hose Nurizi Hakizimana na Natali Nyamoya muri kumwe uyu munsi kaze mu kiganiro cyacu aho turiko turavugana ku byerekeranye n'amatamperama turiko turatera intege cyane cyane abubatse ariko n'abatubatse ari umuryango ari inshuti ari abagenzi cyangwa umukorera kumenya abatamperama ni ikintu gifasha cyane hama no kuri abo baba bafise intahe cyangwa baba bafise ibibazo ntimutinye kutubaza turi ngaha ngo turonderere inyishu hamwe namwe kandi turashimira abatwandikira bose batubwira yuko bariko baradusengera turashimira Imana rero kuri entre abantu bagira hari abantu benshi batubwira ko bazirungika mu magroupe barimwo hari nabo turungikira bakavuga bati abantu bo muri groupe yanje bariko barambaza bati nta gishasha donc turashimira Imana yuko hariyo entre kandi turashimira Imana yuko hari abantu ziriko zirafasha hari abantu ziriko zikura ahantu zibashira ahandi nta kintu kiryoshe nk'ukumva mu ntaye turonka aho umugore cyangwa umugabo avuga ati ni ukuri mwaramfashe gutahura umugore wanje narinzi yuko ivyo tubanyemwo ari byo yigira ubundi nawe akavuga ati ndashimira Imana ndazumviriza jenyene ariko ikintangaza ni uko uwo tubakanye mbona nawe ariko arahinduka ico ni ikintu cankoze ko cyane hari umuntu yashingiye intambwira afise umugabo w'umunyamahanga aravuga ati nukuri umugabo wanje ariko arahinduka kandi ntazikurikira urumva muzikira mu Kirundi nta Kirundi azi ariko vyanyeretse yuko guhinduka kwanje byamwinfluenceje aho rero niho vyama binyerekera ko ntambara kenshi nkunda kugira canke iyo nagiranye ikibazo na Natali canke kigira n'undi ari we wese iyo negereye Imana nkaho nsa n'ubitwariye Imana yama yereka jewe ico nkwiriye guhindura nico gituma Imana ntiyitayeho guhindura ivyo urimo uwo yitaye guhindura ni wewe kandi yahinduye wewe ivyo uri kuracamwe ntiba bikigufise impact cyangwa uruhara nagomba mbaze Natali muri audio y'ubuheruka twari twavuze kuvyerekeranye na kote twokwita positif cyangwa ivyiza twokora mu migenderanire y'umusange n'umumelankolike uwo ni jewe nawe ariko hari abandi basange n'abandi bamelankolike bashobora kwihotruva muri ibi kumbura murashobora kutwandikira nimba hari akantu mwumva tutavuzemwo ko bashobora gufasha abandi mbega kote negative yoyo ibitameze neza hagati yacu byofasha abandi kumva canke woba waratahuye maze umuntu Imana ikagufasha kugira ngo tubizibukire canke n'uyu munsi kumbure tukigwana navyo yoba ari ibihe canke wowe ugwana navyo ndaza ko nabohotse n'ukuri Yesu ashimwe cyane n'ukuri birangiye gusaba kuvugana namwe canke kuganira namwe kuvyerekeye iby'ijambo ry'Imana kandi bijanye cyane n'ingene umuntu ameze ico kibazo rivyavuze nico kuko hari abantu bashobora batwandikira bavuga ati ngo yamwe muri abamarayika kame mwe nta ngorane mufise mwe nta bitero mufise turabifise cyane kuko umwe wese nkuko twigeze kubivuga yaba umusanga yaba umumelankolike yaba umukorera cyangwa umuflegmatique turafise des points aho tufise intege nke ico kintu ni byiza ko tucibuka kuko kiradufasha ndibuka yuko tugihura na Olivier tukira ba fiancé turongera turagera n'ubukwe dayo tukigira mariage imyaka ya mbere nabona Olivier yama aja mu bandi na hari n'uwigeze kudushingira intati je vuga mugabo wanje sinamwumva umusanga yiriwa mu bantu rero ikintu canjena namumenga mbona umenga yiriwa mu bantu yirigwa atera intege abandi yirigwa ariko afasha abandi ariko rero yageze muhira wambona umenga aje kuruhuka en fait kuko awe yidepashije cyane mugabo de Paris nabibona gutyo nabona umenga uyu mutipe mugabo no mu Yesu abandi arabiruka inyuma abandi arabakunda abandi arabafasha yagera mu rugo akaca ashaka kuruhuka namwe ndamuga ntiwumeze nka frigo canke imoteri umuntu yapfa kwinjira umenga aramwakije agatera inkuru hageze ko je tuvugana kazomba nk'eyo ngo ndarushe ukibaza uti uyu muntu aruhishijwe niki aruhishijwe nanje rero mwibuke ko umumelankolike ikintu cyose umubwiye byose bifata au premier degré ndarushe donc nije ndabimuteye donc je ndamuruhisha none kuva ryari nkaca ntangura kuza ndiyumvira nkaja
ucuja muri presque deprima soit ukicira urubanza cyangwa ukamucira urubanza ariko mu kinyabupfura introverti ho kushubisha mu kirundo ngo umuntu ashira ahantu ntashira habona ibigumbagumba vyiwe umugore nuwo kunuma icyo kikaba kimwe hakaba ikindi ugasanga wamurukura bika rero je nari umuntu nabika cyane arabubika hamansohoye nka cansohora nabi kavuga ntibikunda uyundi musange nawe wabatu ntayabonye ivyo urimwo kuko yama ari mu bantu ariko akabona abandi akibaza ko muhira rero ko ari bimeze neza kuko je nibaza peut-être que je me trompe nibaza yuko uko uwabona ushwashwanutse mu bandi n'abandi bagushwashwanukiye baba bakuryohera cyuweza ko n'umugore wawe ateza ko bimeze gutya rero watamuhiruka usanga umuntu yafunze isurti none uyu muntu vyagenze gute haba yiki byayejari umenga en tout cas je me dis ko wibaza uti afise amatempera enfin afise double personnalité uno musi ndatwenga ejo ndashavuye donc kubera ko muri ako kanya ko gushavura mba ndiko ndiyumvira none kwika ngumagenda handi kubera ikindi naco canje na umumelancholique turafise abagenzi baraza kwimenya umugabo nk'umumelancholique umugore namusanga nka Olivier turatwenga tukaryama hasi tubonye abo twubakanye nyene bameze babasanga bama baskwashwanutse bama biruka inyuma y'abantu ils sont aussi très tactiles rero Olivier nkabona abantu bose arabagumbira hari wigeze no gushingira intati ari abantu benshi bibaza ngo ndiko ndabadraga je rero vyarameta byarasha muri inconfort donc surtout mwibuke ko ndi umuntu wo mu vyimvira donc la jalousie ntaramumenya neza ngene yarantera nti none uyu mutipe kumenga bose baguma bamufata kuko je kugira mfata umuntu yewe ni décret ministériel kugira natarasoho kubo yexprime emotion ziwe agaragaze ibigumbagumba munezero cane numva umenga urukurasama je rero kenshi nabona kumenga Olivier karasama kafuta biro uyu mutipe ivesi nzi ko ivyo by'abadada limite umuntu ukuri kumenga vyose aguma hama rero uko kwagukirwa kwibo cane akaguma ari mu bantu gose ça me mettait dans un certain inconfort bikantera ubwoba no bien sûr vyarambabaza ariko cyane muri identité yanje none ku maso yiwe ndiki ko bajya bose bashuhira ariko maze gutahura ko ari kwa meze et surtout maze gutahura yuko umunezero wanje udadependa n'ico Olivier akora kandi ko ndi mwiza mu maso y'Imana imbere yuko mbanza kumushimisha we vyarampaye gutuza vyarampaye kuruhuka vyatumye rero ndeka no kuba demandant émotionnellement kuko je me dis que je te demande émotionnellement cyane akuruhisha sinzi Olivier yovuga mu kundega cyangwa mu kwivuga murumva kenshi iyo turiko turavuga nkanje nk'umusange uko niyumvira cyangwa ukomba faut pas que je trouve une raison kuri acte yose impose tant que impaye amahoro urumva nta argumentation iza derrière ariko umumelancholique wese agomba kurongera explication à chaque acte urumva à chaque geste ariko wewe tanke bikiguhaye amahoro tanke bikuryohere urumva ari amahoro rero ivyo vy'amakode yandi kwiyumvira birefu nukuri hari igihe uvuga uti uyu muntu aranduhisha urumva donc harige nanje numva umenga ndarushe uyu muntu mu gatondo umenga vyari bimeze neza muribuka yuko abamelancholique baravuga yuko n'abantu bihutira canke usanga bakunda kudeprima facilement urumva canke no guca ibanza rero hari igihe numva umenga ndarushe hahandi wumva umenga uratanze imihoho ukavuga uti muri uru rugo ni ukuri ebana kwama wisiguye ikintu cose kwama uretse no gupruva kwama uyu muntu ufite umenga ufise kabine y'umupsikologe urumva uyu muntu ifoko namadamukura muri iyi depression urumva si muri relation yanyu gusa ni relation yiwe yaho y'ivyo aba yakuriyemwo y'ivyo ku kazi y'ivyo mu ishuri kubona gupresenta memoire vyatevye ibibazo ntibiriko bigenda neza ko twagize mariage atarapresenta hama mu nyuma aza gupresenta ivy'akazi donc urumva iyo monde yose hari n'ivyo namubaza ngo muri birefu urumva ntambwire urumva hamba yese ataratugendera akaba yiteze yuko nza kumutabara muri ivyo birefu nanje birefu ntabizi
urumva rero niyo monde uca usanga uvuga uti none ibi ni ibiki uru ni rwo rugo bavuga ko abakirisu ni iki rero novuga kuri iyo kote umwe ari mu kuhimina mu bintu byiwe ubundi nawe ni kizimyamoto urumva umukorerike burya n'umusange ni ba kizimyamoto umwe ni kizimyamoto mu bintu horasiyoneri ubundi nabo ni ku ma objectif rero akaca yumva yuko uyu muntu umenga wiwe ntari kamuha esipasi kugira ngo amuzimirize uwo muriro ikindi nacyo abantu b'abasange barakunda kuba gufatwa nk'abantu b'abayero abantu badasanzwe kuvugwa neza ugaca ushika rero ku mudamu ari mu bintu by'ibipango byiwe ibyiyumviro byiwe ukavuga uti none kumenga nemewe hanze kurusha indani urumva surtout ko n'umugabo rimwe na rimwe rero ukibaza uti none ibi ni gute rero safe pariti y'ibintu ku mukorerike n'umusange ashobora kumva yuko hanze yemewe hanze akunzwe hanze atahuwe mugabo indani ukamenga ariko aranyunyuzo enerji atagira surtout yuko aba yapashije toute la journée afurnisa eforo enerji hirya no hino rero ukaca usanga umuntu yarushe akavuga ati ibi bintu vyovyo ni gute ikindi naco umusange ni umuntu ari positiviste urumva umumelankolike nawe ni umupesimiste urumva donc ni nacyo gituma na horasiyo nuko baprehanda abantu usanga umusange yumva ko bose ari ntore ari abana beza umumelankolike nawe avuga ngo bose n'abagwayi keretse imana improvye yuko ari bazima donc bisigura bici bituma wewe ari muri prudence jewe namone yuko ari extreme ariko nagiye kubona apre yuko nukuri kenewe nanje nuwo nihaye abantu bose kumbe si bose bari bien intentione mu nyuma rero ugaca usanga ati urivye nukuri ibi nari narakubwiye urumva rero hari igihe umusange ataratahura iyo prudence y'umumelankolike aba yumva ngo ni umukontre succès uyu muntu amaproje yanje yama yasutsemo amazi rero iyo umusange murazi yuko yamara amaproje iyo yaparadajije umugore rimwe kabiri gatatu akama yumva umenga yasukamo amazi aca yirondera abagenzi ayasangiza urumva hama munyu mukibaza ngo umusange wawe yarabaye nawe umumelankolike cyangwa yarabaye umu introverti no gusa ubu ntarakiguparataje amaheve yiwe kuko yumva yuko uriho ngo uyasambure nicyo gituma rero kumbura kano notangamo gatoye nk'ako gutera intege ari abamelankolike niyo wicaye reka yumve umugabo wawe cyangwa umugore wawe yuko afise sapoti yawe yuko umushigikiye ku buryo nibaza no kumubwira iyo ide umuha amayirema ya n'aya ariko ndakunda natari hari ikintu nk'iyo nagize amaproje hari igihe mfata proje nashushe n'iki ni ukuri igitangaza cyarabaye ni ukuri ikintu murambona araza akambwira ati ati ndazi ndakwemera wewe ndazi yuko ubishobora kandi ndazi ubwenge bwawe kandi ndazi ugushwashwanuka kwawe no gukonekita kwawe no gufonsa kwawe ndazi yuko iki kintu ngo gishikako ariko ndiko ndarabaye amapo n'aya mapo mugabo urumva yakoresheje ubwenge cya kintu cyo gushimwa n'ukwemerwa yamaze kugikorako namaze kumva yuko il n'est pas contre moi donc nicaza kumbwira c'est par rapport y'iyo projet ni ikintu kiri concret numva yuko si jewe ari karagwanya muri iyo exemple nyene no hava mpagarira ko nk'umumelankolike iyo adafite problème y'identité bien sûr yatakomeretse canka ari mu bihe byiza niko novuga jewe mba nkeneye kumbwira uti natari montre moi nyereka ikitameze neza straight to the point apana gutevya ntuntevye araho kumusanga utegezwa kuvyambika rero narize kwambika neza gutegura ico ntezwa kubwira Olivier par rapport ya besoin y'umusanga bihora binashika
n'ubu byaratumye nk'uko saa sinande point positif no hava mvuga kice kigaruka ubu niyo bishitse ugasanga nk'umuntu ngenda ndamwandikira je nara telefone direct mbite hewe iki kimeze gutya na gutya ku buryo ushobora gukomereka uti n'uyu muntu ntandamutsa imico yiwe n'iyibiki kubera sur le moment ndiko ndiyumvira bisigura ko ushobora no gukomeretswa n'umumelancolike kuko umenga nta manière afise umenga nta hewe umenga aragukomeretsa tout simple ari froid je bamvuga ngo ndi froid donc hari abantu benshi mbona batuvukana barabanco koza ati natariga mukama wanje uguruzo mugabo uko imisi genda ndiga kwiyorosha c'est-à-dire apprendre à parler le langage des autres naho mon diagnostic ibiriyo naho ico nabonye arico la manière ngenda kivuga narize kucame kuko narabonye ko gikora amadega narabonye yuko ntegezo kugisiga nyene ngo kegena nkakigira sandwich nyene nkagitegura kuko byarashe ugasanga ngira nandikire n'umuntu hewe biti derere ngira ndasebasha ndashitse directement kuri sujet hingema ndayama bite murakomeye mbevya moraye neza abana bameze gute n'ibiki byose hewe nanifise ikibazo nkiga gupara ce langage mais au départ yo langage ntarayumva yarakomeretsa Olivier aramusanga akumva arakomeretsa uyu muntu bite nanje rero nkumva ntare kwavuga mo langage moi parce que umwe wese acahagarara kukene yiyumvire ninge nabona rero bishitse ugasanga Olivier peut-être mu bihe bon atameze neza namwe hewe je ikintu vraiment akakivuga ukuntu mama we bishitse nkakitahura ukwaheje kwivuga caca kisa nk'ikinkomeretsa bon donc rero nkaca ndakigira kinini rero aho nibaza yuko umumelancolike yamaze iminsi kuko afise facilité yo kwagura yo kuvyimvya les idées bishobora gutuma agira ingorane vraiment ngabira umuntu murababazanya ikindi naco rero ugiye kuraba novuga iyindi kote ishobora kuba intambamye ariko mwibuke yuko ari ama point positif cyangwa negatif yose ashobora guhindukira point positif ikaba negatif ikaba positif twaravuze yuko umuntu w'umumelancolike akunda perfection urumva rero umuntu akunda cyane perfection burya ntiyoroshe guhimbara nawe ntiyihimbara urumva donc yamasubiramo yumva yokosora yumva yohindura yumva ariko mu melanco babamba umusange we bagomba binyaruke byihute byavanse bigende urumva donc n'umuntu naturellement jewe usanga barangomba ko ibintu binyaruka bive mu nzira ariko umumelancolike nawe mana we agomba la perfection urumva rero iyo aba bantu babiri babanye hari igihe no kuri umuntu aruha akavuga ati uyu muntu genda atanze imihoho nta na rimwe nzo kwigana ndamusatisfeza kuko iyo nshoboye bibiri hari bitatu abona iyo bitatu bikunze hari kimwe kitakunze kandi icyo kitakunze aba yumva yuko yagikuyemo umurongo tandiswe umusange hari kimwe cyakunze yumva ko wagize effort arafise ingene anakwankuraja urumva dora tubibona nko mu bana ugasanga nk'ubu umwana hari akantu yagize nkumva je n'umwankuraje kuri iyo point imwe ariko natari ubu Imana ishimwe no kuri yaravyize franchement yaravyize ariko mbere yari kukwereka ico kitagenze neza kukwereka nico caranguka kukwereka yuko no uri capable yo gukora ibiruti ivyo ariko ubu nukuri arafata umwanya wo kumanyifya iyo point fort nico kintu ciza n'imbere yuko aguha remarque rero mu gihe umuntu ataratahura ico kintu surtout mbatahura langage y'abandi usanga avutura usanga akubita usanga yereka ibintu umenga biri imparfait ibintu bitarakunda ntukayobogwe mu buryo bw'impwemu n'umuntu w'umumelancolike atahinduwe ngo ngendererwe n'ubuntu bw'Imana ngo ashobore gutahura langage abandi bumva kandi ngo ashobore kuba yarakoze ko n'Imana ngo atahure ubuntu bw'Imana ko ari bwo bwonyene umuntu yokwihimbara yokwirata plutôt nagomba kubabwira uraruha urazuka amano urahwera uca usanga kenshi abantu barongoye swat barabava iruhande canke ugasanga bacitse abantu b'indyarya bazi kumuryoshya no kumubwira ibyo akunda no kumwereka rokote nk'aho umenga babitoye kandi ibara ryaguye rero urumva ayo matamperama aha dusa n'abariko baragaruka kuko tukibivuga twarabivuze ko
cyane kandi cyane sinzi ikindi natari yo kongera ko nibaza ko muri rusange ni byinshi nk'uko twabivuze ni ukuri ni ukutahura yuko feblesse z'umwe wese zishobora gukomeretsa uyundi rero iciza no gutahura yuko ntushobora guhindura uwundi icantabaye ico kandi agishimira Imana kandi ashaka no gushingira intahe nuko ntigeze kuko niyo ugiye kurega ku Mana uwo mwubakanye nka Olivier ntimana urana Olivier mbumenga arayayata mbumenga hari ibintu n'ibindi kuko uyumvira nk'umumelancolike Imana ntiyigera ikubwira ati nundi afise kose cyo twarakivuze ko cyane Imana yarangaruye iranyiyereka irabanza iruzuza parce que biragoye gukontanta umumelancolike umuntu yubakanye n'umumelancolike biragoye cyane kumwuzura rero uwo muntu azokuzuzwa n'Imana nzima tout simplement azokwizizwa n'Imana yo mwijuru imaze kumwuzura niho honyene ashobora no kuzogaragaza ce contentement ubwo bwiza bw'Imana bushwa atuma nabandi bomukorako narabonye na Olivier ahinduka ariko baraje nahindutse ubwa mbere sajete etone hari wigeze kudushingira intatubwira ati narahindutse mbona umugabo wanje nanje arahindutse nuko nyene niko bimeze rero wibranchije ku Mana uko biri kose iraguhindura ntihindura uwundi ibanza guhindura wewe rero imaze kuguhindura ubwiza bw'Imana buramugwa ko bitebuke akazohinduka numva twagarika ngaha Imana bahezegere cyane mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muri amen.